Ku magenekezo ya 13 na 14 mu kakaro no mwaka umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera ari kumwe n'icegera ciwe ca kabiri nyakubahwa Siriake Nshibirimana n'umukenguzamateka hamwe n'abashinga amateka batowe mu ntara ya Ruyigi yaragiranye inama n'abatowe mu nzego z'intango n'abarongoye ubuzi butandukanye bo mu makomine ya Ruyigi, Bweru, Butezi na Butaganzwa kugira ngo baganire ibijanye n'iterambere n'umutekano. Mwijambo yashikirije abari bitavye izo nama, Nyeniteka Sinzohagera yabanje kubamenyesha ko umwanya w'akaruhuko abakenguzamateka n'abashinga amateka barimwe muri uku kwezi kwa Mukakaro ari gihe co kugendera bene igihugu kugira ngo bumvirize ivyifuzo vyabo. Umukuru w'inama nkenguzamateka yaratanze impanuro zitandukanye ku ndongozi azisaba kubahiriza amategeko, kugumya amabanga y'akazi no kubahiriza amasaha yako, kuba abizigirwa no kwitwararika ibikorwa vy'iterambere. Hari ibintu nka bitatu canke bine nagomba ko twibukanya indongozi ko muri ngaha n'indongozi, haba indongozi mu ntwaro, indongozi mu migambwe, mu mashengero n'amadini, umurongo y'amakoperative, umurongoye imitumba, amazone, muri mw'ikomine, mbese na serugo iyo bari ngaha canke na rugo nawe n'indongozi, kuko uburongozi butangurira mu muryango, butangurira mu rugo. Icambere indongozi ihamagarwa kubahiriza amategeko ku rugero rwo rwose. No mu muryango hariho amategeko, hajya mu rugo hariho amategeko. Indongozi nziza yubahiriza amategeko, ikora yisubiza amategeko. Nakaga iyo ubona indongozi ishobora gukora ikintu ikibagira itegeko. Ubundi hajya itegeko niryo riduha umurongo, rikaduha n'intumbero y'ibyo turekure n'ibyo tutarekuriwe. Ikigira kabiri, indongozi duhamagara gukora kugumya amabanga y'akazi, kugumya amabanga y'akazi. Iterambere ni ryiza, mugabe ibyo turiko turabona hari abantu bariko barakora ibidakorwa. Buramatara arandika ikete ritararashika niyo tugeza gushika rikaba ryashitse ku mbuga ngurukana kinyoma, ukayisanga ku marezo, ku magroupe WhatsApp. Ayo ni amabanga y'akazi. Umurongozi ahamagara kugumya amabanga y'akazi, kandi kutagumya amabanga y'akazi birahanwa n'amategeko. Twirinde, burya uri mu gikorwa kanaka, nimba urongoye ikoperative, nimba uri hari amabanga y'akazi utegereza kubungabunga. Ubu nagenda babwiye ni hamwe nyene tutara uno munsi iterambere ry'isi hagaze ku makuru, information. Si ikibazo cy'amafaranga, ni ikibazo cyo kumenya inkuru nkayisumbya abandi. Ibyo bikasha bimpa kwitegura no kumenya ingene nimba nipanga, nimba ntera igitero kubera iki naronsa amakuru imbere y'abandi. Cyo gituma indongozi zikwiye kuba amaso. Hari ibintu usanga turiko turakinisha twibaza ngo turiko turatanga kirazira gutanga amakuru ajyanye n'amabanga ujejwe. Rero indongozi hamagarirwa kugumya amabanga y'akazi. Indongozi nziza isabwa kubahiriza amasaha y'akazi. Muri leta mvyeyi, leta nkozi, aho duhamagarirwa guhemba ibyo twakoreye, hari abantu by'ukuri usanga bariko baragira imitsi abandi. Ntishobora kugwiza umwimbu tudakora, turi gutakaza umwanya. Indongozi rero itegereza gufata iya mbere mu kwereka akaroro keza, mu gukunda ibikorwa, mu kubahiriza umwanya, mu gutonda hakiri kare. Ni nawe ushobora no gukebura n'abandi. Mugabe biratangaje ingene ukebura abandi ukabwira ngo wewe wacerewe, nawe ari wa mbere ucerwa kandi uri umurongozi. Nyeniteka Sinzohagera yahamagariye bene igihugu guteramira amahoro n'umutekano nk'uko bisabwa mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Yarongera atanga impanuro ku bakora akazi k'umuhamagaro, nabo n'abigisha, abavuga butumwa, abacamanza n'abaganga,
abasaba kwitanga kuko atagahembo boronka gakwiranye n'ibikorwa bakora. Ku bijanye n'ingorane z'amatati y'amatongo yibonekeza mu ntara ya Ruyigi, umukuru w'inama nkenguzamateka yabamenyesheje ko sentare yo kumugina izofashe kuzitorera umuti mu gihe izotangura gukora, aca bahamagarira kuzotora abantu b'imvuga kuri bazoba bari mu bagize iyo sentare. Yaratanze kandi impanuro zihamagarira bene igihugu kurondoka ku rugero, gukingira ibidukikije, kwirinda akaboregwe no guharika n'ibindi. Hari abagabo nagiye mbona batanga ibikorwa abagore babo. Ndongozi muze murahimiriza abagabo bagenzi bacu bareke gutanga ibikorwa abo bakanye. Uyo muryango urizo ko barateye imbere, cyangwa ugasanga n'umukenyezi nawe yatanye ibikorwa umugabo we. Uyo muryango ushobora gutera imbere, ugasanga n'ibibondo navyo basiga bibazwa, urwo rugo ruzogorana ko rutera imbere. Ni byiza yuko dutangura kuvuga iyo mbuto yo gukunda ibikorwa, yo kuvyuka kare tukitwararika ibikorwa byo mu rugo, kurima, kugirane, umwe wese agashobora gukora ijya ashoboye, umuryango tuwuduze. Nitwaduze umuryango, imiryango igatera imbere, ikominizo biteye imbere, intarizo biteye imbere, ibizo giteye imbere. Kugiterambere itangurira hariya mu miryango. Ntushobora kubona igihugu kirateye imbere imiryango ikenye, ntibibaho. Icyo gihugu ntikiba giteye imbere kuba ari ukubesha, kuko igihugu kugira gitere imbere bibonekera hariya mu miryango itandukanye. Igihugu kizovuga ngo kirateye imbere, hanyuma waraba bene igihugu ugasanga barashonje, waraba bene igihugu ugasanga barahombanye, icyo gihugu ntikibaho, ntikiba giteye imbere. Nk'uko mwagiye mubivuganya kwa Musitanteri yabivuze, nyakubahwa Amatari, hari byinshi nubwo turi mu mahoro usanga bigenda bihungabanya ayo mahoro n'umutekano tuba tufise. Ingane z'amatongo ziragisibije muri kino gihugu, aho usanga bavukana bicana kubera itongo basanze ngaha kandi bazosiga ngaha. Nama nibaza ico kibazo, ingene wica umuntu kwitongo utazopfa waranatwaye uzosiga ngaha, warisanze uzorisiga ngaha kuko n'isi y'Imana si kwawe. Ariko izo ni ngorane z'ukuri ziza guhungabanya amahoro n'umutekano. Ubucamanza ugiye ku masentare y'intango n'amasentare akurikira, usanga imanza nyinshi bafise ari iz'amatongo. Nayo mpamvu twizera yuko ntayo kumugina niyatangura gukora bizogabanya ku rugero rushimishije injyane zifatiye ku matongo, kuko kenshi usanga bapfa akarimbi. Tukizera ko ubwo rwego nirwajaho ruzofasha cyane gukemura ibibazo bijanye n'injyane z'amatongo, gutyo mu nzego z'ubutungane bashobora kukoroherwa. Ariko kandi murakwiye kumenya ko intaye kumugina ni urwego rw'ubutungane. Kare bahora rutangurira kuri sentare y'intango, ubutungane buzotangura ku ntaye kumugina. Nyeniteka zizohagera yaribukije ko inama nkenguzamateka imaze iminsi itunganya inama zo guhanahana ivyiyumviro ku bijanye n'ubwicanyi bwabaye mu Burundi mu mwaka w'1972 mu ntumbero yo kumenya ukuri kugira ngo bifashe abarundi kwiyunga no gusubiza hamwe. Ati dushaka kumenya ukuri kugira ngo turekuriranire, si kugira ngo ducire imanza abakoze ibyaha. Yaciye asaba abene igihugu kutihora babicishije ku bana babishe abene igihugu mu mwaka w'1972 kuko ataruhara bafise muri ubwo bwicanyi kandi ko icaha kitaba iragi. Yongeye abasaba kwandika amazina y'abantu bose bishwe muri ico gihe. Icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Siriake Nshimirimana nawe yasavye abavyeyi kureresha urwaruka umutima w'urukundo no kwirinda imvugo mbi mu ntumbero yo gukingira Uburundi kugira ngo ntibuzosubire kugwa mu isanganya nko mu mwaka w'1972. Yahimirije abazi ukuri ku vyabaye gushikiriza umugwi severe ivyo babonye, aca yongera asaba ko amazina y'abapfuye yo kwandikwa. Nagomba rero ngaruke ku kijanye n'igikorwa inama nkenguzamateka imaze ko iminsi, mwabishikije neza nyeniteka sinobigaruka cyane, mugo nagomba ngaruke ku ruhara rwa twebwe abavyeyi kugira ngo
tugire igihugu c'abarundi koko, igihugu abarundi bose bumva ko bashobora kubana kandi bateza kubana, harimo uruhara rudasanzwe rw'abavyeyi. Nitwaja bamwe mu masaro iwacu, abandi ku ziko, tubwira abana, wewe uri umuhutu, wewe uri umututsi, wewe uri umutwa, ntitubabwire uti twe turi abarundi, twabwira uti abahutu ni babi, abatutsi ni babi, abatwa twaragowe, abandi abarundi baraturengaje kuko niko bavuga abatwa, bavuga ngo abarundi bashatse kuvuga abahutu n'abatutsi. Nitwigisha abana bacu urwango twakuriyemo, ntitubigishe kubana nk'abarundi, tuzoba tubandanye utanga bwa buronzi abakoroni baduha, hanyuma tuzobe turiko turabuvomera, buco bakuriramwo no mu buzukuza bakuriremwo, ibyo byose turiko turavuga uno munsi bibe impfagusa, kugira ngo dukire neza, dukire wa muti tuwunywe, nuko tureresha umutima wo gukundana abana bacu. Ntidukunde umuvyaranje wo kwa senge n'uwo kwa marume, mugabo twumve yuko kurya aho tubaye dusangiye byose ariko rukundo tuza kureresha abana bacu, tutabashize mu vya moko, ya moko nk'uko n'iteka ivuga tutazi mbega ashingiye kuki, kuko nta nishingira afise. Tubarereshe urukundo hagati yabo tutaravye ivy'amoko. Bapfana iki barutwa na bamarirani iki? Baza basangiye sosiyete, umwe ari umuhutu undi ari umututsi, muri bimwe tubitirira kuko natwe nivyo batwitiriye, mugabo acase kuca usanga uhambaye iwe nuwo basangiye sosiyete, nuwo basangiye umugambi, nuwo basangiye koperative gusumba mwene wabo wo kwa se wabo cyangwa muvyara wo kwa nasenge. Ubu niho tugeze, abana bacu ibyo ntubabwire. Uyu munsi kumbere twe tugifise abakiri bato bafite imyaka 13, 15, twebabwira bakavyumva gutyo ko ministtoire inkuru, mugo sivyo bizoba bigize ubuzima bwabo mu misi, sivyo bizoba bigize ubuzima bwabo mu misi, nibwo bazoza kubivuga badutwenge. Uno munsi abana bacu mu kurondera uwo bubakana ntamubaza ubwoko, ntabwo amubaza, bihuriye bakikundanira ibyo by'ubwoko nta n'ibyo babazanya. Tusanga rero umuhutu yagiye gushingira mu batutsi, umututsi yagiye gusaba mu bahutu, none abana abuzukuru bacu nabo bazoca babiki? Nimumva ko twebwe turiko turakura ariko dusigaye inyuma, bo badusize. Ngaruke rero tugabe mu majambo tubwira abana bacu, tubabwira amajambo meza, amajambo abubaka, apana amajambo abasambura. Nitwareresha abana bacu urukundo, tubabwira amajambo meza, tubabwira amajambo abasambura, bo mbere abana bubu bavuka baciye ubwenge gusumba na twebwe. Mu myaka 15 igihugu kizoba ari igihugu c'abarundi, kitagira igihugu c'abahutu, kitagira igihugu c'abatutsi, kitagira igihugu c'abatwa, mbwa ari igihugu c'abarundi, kandi ngo tuzikwifuza gushika. Abari muri izo nama, bimwe mu byo basavye harimo gusanura amabarabara mwamwe, kuronsa amatara uburere bumwe n'amakenga kwikena ry'ibinyobwa vy'ishirahamwe Brarudi hamwe n'isukari n'isima.